Hello bite bakunzi ba Flip GTV. Aya namakuru ari update. Jewe nitwa Mr. Koresha umwanya canke koresha time canke tumikisha muda. Aya namakuru rero ari update aho twaraye twishikiye neza na neza mu gisagara ca Gitega aho bita kungoma. Aho abaririmbyi babiri basanzwe bafite amajwi abenshi bavuga yuko ayo majwi ashobora kuba yinjirana mu kuntu abo nabo sabandi ni Satbisa Tramabafre hamwe na Double J Bad Boy Killer ni Satbi aho yaduze kuri stage urabona neza ko abantu bose birukira gusangana mu muririmbyi kuko bari banamukumbuye cyane. Ni Double J aho yaduga kuri stage abanyagitega bavuze ati wewe uri umwana w'iwacu, wewe uri umwana w'imuhira, reka tugusanganire tuguterera amashugwe. Ibirori biratanguye nyezina, barakije umuriro, barawatsa, barahaturira, barongera barahaturira, barahagirane, barahaturira. Reka rero ntitubarambire cyane, tubereka kwa video, mu nyuma tugaruke tubereka akandi ka video ingene abanyagitega abakuru abashef inzego bamwe mu nzego zigize igihugu cyacu uburundi nabone bari bahishikiye. Ubona neza yuko bari mu kanyamuneza kadasanzwe bavuga ati bwa bundi umuziki ni kirumara cyane, umuziki ni kintu cyo gushira imbere. Ivyo birori rero bikaba byabahuje kubwo kwigina urumuri rw'amahoro, cyo bita urumuri rw'amahoro, aho batora umuririmbyi umwe canke babiri kugira bateramisha abantu babaryohere bahejeje kumviriza ijambo rya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Raba ingene abantu bavyitabiriye ku bwinshi, raba ingene abakuru bari bashajije cyane, bari baberewe, natwe bwaho turi twavuga ati nimwirambire cyane nimwubahwe. Raba MC Breeze ingene ayo masanamu yayafashe, yayakweza, arayajya zoom, arayafata neza, hamwe n'abarimvyi bavuga ati ego kabisa genda uratwemeje. Raba rako ka video usubire urabe naka kandi ndakubwira ikindi kintu. Tukabibutsa neza yuko abo baririmbyi babiri twebwe nk'abasesanguzi twaragiyamwe turiyumvira ati why abo baririmbyi, why bahisemo aba baririmbyi mu baririmbyi igihugu cy'u Burundi cyacu dusanzwe dufise kandi bose baririmba neza kandi babikora neza cyane. Ego turaraba neza, turagira analyse, ico bita analyse, turasesangura, turagenda turagaruka, tuza dusanga Double J ku ndirimbo yiwe Nzoduga, indirimbo yiwe yarijije abantu benshi, yibukije abantu benshi kuja kugatumba ubuzima bwo mu gisagara bwanse. Turabona neza ko Double J indirimbo yiwe Nzoduga ari indirimbo yatumye imuhereza amahigwe yo gutogwa, yo kwizegwa n'abajejwe abarongoye igihugu cyacu cy'u Burundi, bakavuga neza ati reka twikore kuri uno musore. Ino ndirimbo yiwe yarabice biracika, yarabaye hiti cyane. Aho nituvuze za zindi za kwiti za zindi za no kwishinga nofa, no kwishinga no hahonera, ariko Nzoduga niyo ndirimbo yamuhaye amahigwe Double J, indirimbo yamuhaye amahigwe yo guserukira bamwe mu baririmbyi bagize Uburundi kuja mu rumuri rw'amahoro. Ku yindi point turabona Satbisa Tramabafre. Satbi twarabiravye neza dusanga indirimbo yiwe yaririmbanye n'umunya Kenya yitwa Hug Me, indirimbo ikirabikora neza cyane, indirimbo igize ku maviews menshi cyane kandi ku mwanya muto cyane. Indirimbo yayisutsemwo uburyo bwinshi cyane abifashijwemo na Crown Royal hariya kwa Polinari wa mugwiza tunga twese twemera ava imuyinga. Indirimbo rero Hug Me niyo ndirimbo yamuhaye amahigwe Satbi yo kuserukira bamwe mu baririmbyi bagize Uburundi mu rumuri rw'amahoro. Ego babice biracika, bahakije, barahaturira. Renda kugira ati bandanye ukurikirana natwe, ufyonda subscribe, wowe utarabikora banzu bikore, turagukunda cyane.
ciao ciao. Twese abari inyuma gutya twese. Yes sir. DJ let's go. Ushobora music.